Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Babonye hageze ko Mariya aja gutyorogwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, abavyeyi ba Yezu bamujana i Yerusalemu kumuhereza umukama, nk'uko vyari vyanditswe mu mabwirizwa y'umukama, ngo umwana w'imfura wese azohebegwa umukama. Kandi bari bajanywe no guhereza inkuka udukundye tubiri canke utunuma tubiri nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. I Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simeo. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana. Yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli, kandi Mutima Mweranda yari kumwe nawe. Mutima Mweranda yari yaramenyesheje ko atazopfa atarasanganira ya ntumwa y'umukama. Niko kuza mu gisengero yohejwe na Mutima, abavyeyi ba Yezu bagasangwa bari bazanye umwana Yezu ngo barangure imigenzo y'itegeko. Simeo aramwakira ahezagira Imana ati, noneho muhanyi, nk'uko wabivuze, rengukisha umusavyi wawe mu mahoro, nkako amaso yanje yihweje ubukiriro wateguriye intara zose. Wa muco uboneshereza intara z'abapagani, rya ninahazwa ry'icibare cawe Isirayeli. Se na nyina batangazwa n'ivyo bamuvugako. Simeo aramuhezagira. Araheza abwira Mariya nyina wa Yezu ati, uyu mwana abenshi mu banyisirayeli bazomwandura ku rupfu, kandi yongera abera urukiza benshi, azoba ikimenyetso bazohazanirako. Eka nawe wenyene inkota izogusogota mu mushaha. Ivyumviro vya benshi bizoheza vyibonekeze. Hariho n'umuhanuzikazi yitwa Ana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Azeri. Yarashaje cane, yari yarapfakaye amaze imyaka 7 abana n'umugabo wiwe. Muri ico gihe yarashikiriye imyaka 84. Ntiyarakiva mu gisengero, yamanina hazimana ijoro n'umutaga mu kwisonzesha no mu gusenga. Muri ico kiringo nyene niho yahezagira Imana, amenyesha uwo mwana abari biteze ko Yerusalemu irokoka, ngo baheze kurangura ivyari vyategetswe n'umukama, basubira mu bugarire mu gisagara ca Nazareti. Nuko rero umwana arakura, arakomera, aratera imbere mu bwitonzi, n'inema y'Imana vyari kumwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ibisomwa vy'ijambo ry'Imana twumvise bihuriranye n'uyu munsi mukuru iherezwa ry'umukama mu gisengero. N'umunsi mukuru ubwa mbere na mbere waho dutangarira ingene Imana iza mu bantu. Twumvise ingene mu gisomwa ca kabiri, ingene ngo umukama ngo yemeye kwishushanya n'abantu muri vyose. Hari akantu barabaca bongeramwo mu maprefasi ngaha ngo uretse igicumuro. Ego, yarishanije n'abantu muri vyose uretse igicumuro. Bigomba kuvuga yuko burya igicumuro si caremewe umuntu. Hari igihe kenshi tuko turiyumvira umuntu tumurabira mu gicumuro, mugabo si wo mugambi w'Imana. Ico gituma Yezu atigeze yishushanya n'igicumuro, ahubwo yaje ngo kukirandura, kuko arico gicira inzira urupfu mu buzima bwacu. Turatangarira ingene Imana iza mu bantu. Aha nubwo tuvuge yuko ngo ni Yezu Kristu yaherejwe mu gisengero, vyari vyo bagirira abantu mw'isezerano ya mbere. Umwana w'umuhungu w'imfura canke umwana wese w'imfura yategerezwa guhebegwa umukama, agaherezwa, hanyuma n'abavyeyi bakaboneraho gutyorogwa. Ariko uyaje guherezwa asanze ari mwene Mana, asanzwe anywanye na se wiwe, mbere n'Imana yaje mu bantu. Na Bikira Mariya ntiyarakeneye gutyorogwa,
ariko baremera baraca ngaho kugira ngo natwe tuze tumenye ko duherezwa vy'ukuri muri Kristo yatwihereje ngo akaba umusaseredoti mukuru. Muri we niho natwe duherezwa Imana, tugashobora kuba amashikanwa ahimbara Imana. Mu kubizirikana uyu munsi duheze kandi tubonere kuzirikana iri jambo ryagiye riragaruka kenshi, ugutyorogwa. Twumvise mu gisomwa ca mbere ingene Marakiya abivuga. Ugutyorogwa ukumva yuko atari ubwa mbere imigigwa. Ugutyorogwa nyako Imana ko ishaka kutwumvisha nuko ko iza mu bayo ahishitse ibintu biracyoroka, akabi karahunga, abantu bagasubira kwitahura no kwiyumva mu bucuti bwabo n'Imana. Ngo ngiri iry'umukama ayaze, nza kurungika intumwa yanje integurira inzira, kandi wa mukama murondera, ya ntumwa y'isezerano mwipfuza, azoca yinjira mu ngoro yiwe. Murumva ko aya majambo ariko arabura ingene n'ubundi Imana izoza mu ngoro yayo muri uyu mwana Yezu Kristu agenda guherezwa agashikanwa mu ngoro kwa se. N'Imana ishitse koko mu ngoro yayo, azoca yinjira mu ngoro yiwe. Umukama nyine ngabagiza ati nguyu araje, mbega nindazorinda umunsi w'umuzo wiwe. Akaze nk'umuriro wo mu ruganda, azarusha vyose mu gukura ibitosi, azokwicara nk'umucuzi ashusha agacyorora ivyuma, azokuhagira abana ba Levi, abacyorore nk'inzahabu n'ifeza. Bazoheza babe intungane, bashikane, bashimwe mu maso y'umukama. N'imerezwa ya Yuda n'iya Yeruzalemu zizohimbara umukama. Ugutyorogwa nyako tukwakire nk'ukwakira Imana mu buzima bwacu, izi wacu. Kandi iryo cyoroka mwaremeye mwebwe kurikorera, mwumvise ingene riranguka umukama ashimye kwitangiza imbere yiwe intumwa zitegura inzira y'uko gutyorogwa. Aha tukumva ingene Imana iriko irabura ingene Yohani Batista azoza imbere y'uwo aje gutyorora abantu, bagaheza bagacika amashikanwa mashasha amoga neza mu ngoro y'Imana. Ingene Yohani Batista yarungitswe nk'intumwa itegurira inzira umukama. Uyu munsi ni wewe ni jewe. Turazi yuko na Yohani Batista nawe nyene yabanje kwicyorora mu buzima yabayemwo mu bugaragwa, kugira ngo ashobore kumenya neza uwo yaraje gucira inzira no gushobora kumwereka abantu bo mu gihe ciwe. Sinzi ko muzirikana ko mu butumwa murangura ko ari ugucira inzira Yezu. Ijambo ry'Imana dushikiriza ko ari ugucira inzira Yezu ngo ashike mu buzima bw'abantu, niho baheza bagahimbara umukama, bagacika nabo abihereza Imana, bagashimwa mu ngoro mu nyonga z'Imana. Biraryoshe guhura n'iri jambo ry'Imana kuri uyu munsi, muriko muzirikana ubwo butumwa, mukabuzirikana nk'ubutumwa nk'ibanga mwaronse mwibatisimu, gucira inzira Yezu. Kuko na jewe ubwa mbere nabanje kumwakira, hanyuma nkashobora kumucira inzira mu bandi. Mu kugenda dusozera kuzirikana kwacu, tugaruke kuri no nkuru nziza, ingene n'ubundi Imana iza mu bantu, ingene Imana ihura n'abantu. Ndiko ndabizirikana natangaye ingene aba bantu b'abatama n'abatamakazi bahura n'Imana. Tugire Kristo. Ni ikintu kiryoshe kuzirikana. Twebwe twama tubona umenga uguhura n'Imana ni mpaka twumva ibitangaro, twumva ibitubayemwo, twumva ibintu bihindutse, tubona ibintu biciye binyiganyiga, ibitangaza. Mugabo mwumve ingene aba bantu bahuye n'Imana.
uyu mutama Simeo n'uyu muhanuzikazi Ana ingene bahuye n'Imana. Imana ibiyeretse mu kantu kari fragile, akantu kakayoya, ariko ngo uwabafashije kumenya ko ari we Mesiya, ari we Mana, ni Mutima Mweranda. Mutima Mweranda mugabo ahura ngo n'icipfuzo bamanye cyo kubona Mesiya. Ubwo turafise icipfuzo cyo kubona Yesu. Aho wumva utaramubona, aho wumva umenga ntumwumva neza, gukabura muri twebwe icipfuzo cyo kumubona, icipfuzo cyo kumubona. Bamwe mbere ukabona yuko uyu munsi bereka no mu ijambo ry'Imana turabona hariho n'abahavuye kubera ico cipfuzo bakagira ibimenyetso bitangaza abantu, kubona nka Zake akurira igiti ashaka kumubona, kubona umuntu w'umugabo muzima ariko arurira igiti nk'akana k'agahungu ashaka kubona Yesu, umuntu w'icubahiro muri ico gihe ciwe, umuntu wo muri Obere. Hano nk'umuntu dufate umuntu wo muri Obere, hano muri Obere twese turabatinya kandi turabuba ko badutoza kw'ikori. Kabona yuriye igiti arondera Yesu. Hari igihe rimwe kurondera Yesu binadusaba guca bugufi gose, tugasaba Mutima. Uyu munsi dusaba Mutima atuzigamire uwo mutima wo gushaka kubona umukama Yesu. Imana igaca ibiyereka mu kayoya akantu gato. Mutima Mweranda tukamusaba kugira ngo adufashe ushobora kubona Yesu muri ibi bintu bito bito by'ubuzima bwacu. Ariko kandi turumvamwo n'uruhara rw'ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana, ingene ingoro y'Imana itubera akaryo ko guhura n'Imana. Mwo twariko turazirikana hamwe, twumvise témoignage y'umuntu w'umugabo atigera ashaka kuzaragenda mu ngoro y'Imana, kandi ingoro y'Imana yari hafi yiwe. Kagira ati jewe nivyo kuja mu ngoro y'Imana mu bandi ndasenga uko iwanje kandi Imana iranyuma. Mugabo hageze gupfa agapfa agacikana asaba ati ingoro y'Imana irihe, ingoro y'Imana irihe, ingoro y'Imana irihe. Ingoro y'Imana, uruhara rw'ingoro y'Imana, ingene igihe cyose tuje ngaha mu ngoro y'Imana imisi yose tukaza twakabuye ugushaka guhahurira na Yesu. Kandi Yesu arahatwiyereka mu buryo bwinshi. Turuziye nk'amatemoignage kumbure twohana nawe ugaruke usubire uvyibuke. Nigihe wumva yuko ahandi hose hanakuruhishije ukaza ukaruhukira mu ngoro y'Imana mukahahurira, kandi nihari azokwireka n'ubundi mu kantu gatonya fragile akagahostiye. Ushima rero kandi ko umuntu yahuye n'Imana hari ibintu bidasubira kumutera ubwoba. Hari abantu batinya gutakaza ubuzima kandi baba bageze yuko babutambutsa. Kumva nk'uyu mutama Simeo avuga ati Mukama rekura umusavyi wawe yigire kuko nabonye Mesiya. Baravuga yuko burya ngo batabana batamakazi niyo baba bageze kuryoherwa gose n'ubuzima ku buryo yumva umenga ntiharagera kugenda. Ariko kumva uyu mutama n'uyu muhanuzikazi bumva ko bahagijwe ivyiza vyose bashobora kuronka muri ubu buzima, bagashobora gutambuka bakabandanya imbere. Tugire Kristo. Ico kintu menga ndiko ndakibwira mwebwe mukiri bato, benshi muracari bato ntimucumva neza. Hariho imyaka umuntu iza agatangura kwiyumvira gose kuri ico kintu, kandi utanguye kubona umuntu atiyumvira gose kuri ico kintu kuri iyo myaka haba hari ikibazo. Kwiyumvira iyindi ntambuko iri imbere. Ariko namwege mushaka mwe muracyumvira, kuko ivyo muriko murabamwe uyu munsi hari igihe biza bikaguherekeza muri iyo myaka. Murambona iyo turiko turagenda duherekeza abantu muri iyo bene iyo myanya, canke ni y'ingwara canke ni y'uburemere bw'imyaka y'ubuzima,
ukabona ingene ashobora kuba anyotewe rwose Yezu, kandi bamwe bamwe ukabona uti ko nsubiye kwakira umukama ndashobora kwitambukira. Hari ijambo ryiza mu bisabisho dukoresha vya liturgia y'Ekleziya birimwo amashemezo tugira mu mwanya wo kuja kuryama. Hari ijambo rivuga ngo imbere yuko upfa ngo uzobona umukiza wawe. Iryo jambo iyo ndarisomye rirandyohera rwose. Vuga ni Mukama, uranyima amatungo yose mugabo akakana kagogo burangira ko ku mwanya wa nyuma ntuzukanyime. Uranyima ibi byose duhurumbira mugabo ntuzunyime kukubona umunsi wo gutambuka. Ibyo bisabisho muracabivuga, muracari bato mwe ntiharagera ko bibazamo. Mugabo ni igisabisho gikomeye kandi mwashaka umuntu akivuga kuko ajya ugusozera ubuzima kwacu wamusanga umenga ni nka synthèse kandi y'ubuzima bwacu. Nukungene twagiye turimenyereza kuzigama icifuzo cyo kubona Yezu kandi tukamurondera mu kuri, hakagira igihe akatwiyereka. Dusaba Mukama kugira ngo uko kungene yama twiyereka aho hanze mu buzima bwa misi yose, mu bintu bito bito, mutima dufashe kumumenya no kumubona, aduha umuco wo kubona Yezu no muri ibinyene bihanitse ducamwo bigoye by'amageragezwa y'ubuzima. Dusabe kugira ngo n'abana bariya bariko baraca mu mageragezwa kubwo kwizigira n'inyota yo gushaka kubona Imana, mutima bafashe kubona Imana. Nagomba sozerere kuri iyi témoignage twarayisangiye n'abamenyesha makuru igihe twariko turahimbaza yubire. Ni ikintu bakinye muri filime mugabo cabaye. Umuntu w'umupatiri kuba amaze kuyumva ndayisubiramwe baranyihanganira kuko abenshi siyo bari uwo munsi, ariko musubire muyizirikane namwe. Muri bijya vyabaye mu Rwanda hariho umupatiri yari kumwe mu kigo n'abandi ba volontaire baviburaya, bamwe baza mu bihugu vya Afrika gufasha. Hanyuma muri kijya gihe c'ubwicanyi bukabije niho abicanyi n'imipanga batonze aho hantu kuza kurondera bahahungiye, kuko benshi barahungira mu ngoro z'Imana abandi bagahungira ahantu bazi ko hari abantu b'Imana. Niho rero gwagerana ko abari ngaho b'abanyaburaya bakumva ko hageze guhunga, bagata bakomoka bagahunga, ibihugu vyabo bikabahungisha. Niho rero abicanyi birara muri abo bantu barabica. Mugabo uwo mupatiri abandi bagenzi we b'abazungu baramubaza bati wowe kumenga ntutekera ngo tugende, tubona ko ngaha ibintu vyakomeye, ata mu Rwanda nta n'Imana igihari. Hanyuma niho yabaraba arabwira ati kuva kera nariyumviriye ahubwo ahantu hari Imana, nariyumviriye ahantu hari Imana, atubu ndumva neza gose avec une conviction, ico bita conviction charismatique imuhabwa n'Imana, ukumva Imana abandi bose badashoboka bariko barayumva. Arubwira ati ubu ndumva ko Imana iri muri aba bantu bagire bicwe, iri muri aba bantu bagira bicwe. Hanyuma aca afata utwana, inspiration iramuzamwe, afata utwana twose bankadra n'utwari ngaho aterera muri kiya, arahunga agira ati sinzi iyo nza kuja mugabo ntibapfire mu maso y'abavyeyi babo, abana abavyeyi ntibabone ingene abana abo babikira mu maso. Barahunga, bahungana n'imodoka mwijoro, mugabo barashika ahantu hari barriere barabazibira. Babazibiye batangura kumaza ati kubera kugenda muri iri joro nibikutwaye inyuma muri iyo modoka. Abana batangura kumva ico kiyago bagira ubwoba, akagomba kuja kuraba akabakwega akagerageza kudetourna attention yabo. Hanyuma abo bana kwari mwijoro bakaza baracomoka biruka baja mw'ishambururi, utsaja hirya utsaja hariya.
amaze kubona yuko bose bagiye aza arakubita akajisha inyuma, haragira igihe baraharira rwose. Mu nyuma bamaze kubona yuko ariko arabahenda, sinzi uwa yararabutswe yuko hari umwana avuyemwo yirutse, we baca bamurasa insoro 3 mu nda aca arapfa. Muri abo bana barokotse, umwe arateba arashika mu Bubirigi, arakura. Amaze gukura umunsi umwe arahura n'umwe mu bahora babankadira muri ico kigo, abona umenga aramumenye. Uwo nawe mbona umenga aramumenye, ngo we ngo ndakuza ahantu. Yego ngo najewe ndakuza ahantu. Ego hana. Baratorana. Niho rero uwo mwana w'umukobwa yabaza umuvolontaire ati kubera iki mwadutanye urugamba rugeranye ko mukaduterera abicanyi mukihungira mwenyene? Niho uyu muvolontaire yamubwira ati twagize ubwoba bw'urupfu turayanyaga. Aramubera sense aracararira. Munyuma uwo mukobwa acamubwira ati uriya mupatiri yaratwiguze aremera arapfa ku bwacu. Ati nanje nararahiye nzogerageza gutunganya ubuzima bwanje ku buryo buguma buhesha icubahiro ukwitanga kwiwe yatwitangiriyemo. Imana iriyerekana muri ubwo buryo. Kuyo musaserdoti akubwira ati kuvaho narendereye kubona Imana ndayibona muri abantu bagira bico. Ushobora kubona Imana naho uwo menga ntiyumvikana, ni mutima bitanga. Ariko kandi byatumye n'uwo mukobwa amenya Imana kubera ukwitanga kuyo mupatiri. Mbe uramenya kubona Imana mu bantu bakwitangira mu rukundo. Kandi igihe twitangira abandi mu rukundo tukihereza, dutuma abandi babona Imana. Umukama aje mu ngoro yiwe adufashe ashike mu ngoro y'ubuzima bwacu, tumenye kumwihereza no kwitanga kubw'abandi ngo abandi bashobore kumumenya no kumubona. Amen.